Urumwana mwiza ibyo nkorera birandenga urasogoma nga wambaye ikanga mu guhisiba nga bikandenga mfise ubwiza n'ubutabonetse abandi Baby you lazy my mind yeah uzomuramwe umutima sister utalitohano Sorry kwanza kubiriki ukunda Sami kwa CEO deje na maji kinachambira sorry sikwari kandi yanambaza uyu kandi niyo tumaze kinachambira ngo baza manager cyane bazati ibintu byinshi bize why nani izina ryo Mr Sami official uyizi yakize utayizi cyangwa yanje utayizi dashika nkanashotse bari Sisi kuna wewe muzifise ndio msanii wa muzifise FaceTime ni gute ya Sami uyizi yakize utayizi Sami nimba waramucekinze ukamurondera sivyo ubonye kubera by'abandi kweki ikizo utarondera yo ko yoba ifise no katayifise yarashitse bakasha yaruzi ihangane jewe uyu mukobwa nijambende tunabona nyine mukuru naje mukawani Sisi ndakwibariza gatoya Sisi ko nabaza Sami cyane nkabona ugumaye nirihe huriro riri hagati yamwe na Sami kuko ntiwamenyanye nuramfuhiye ni kubera iki urashobora kumbarira oga nimba wavutse tubimenye Hello bakunzi ba Ecopass TV ndabaramukije nko mubona kuri micro muri kumwe na Kerike Kenibaho behind camera ni Ibra Burundi mu cameraman abikora neza cyane murabizi ya uno musi rero twumvise abakinyi ba comedy babikora neza cyane bari muri tournage ngaha mu Carama tashaka dushike turabe ibintu barimwo tumenye n'ama cinema hagiye gusohokera genre ama comedy yose mbandanye mudukurikirana mukore subscribe like share na comment tugiye kubatohoreza ndabaramukije kandi ndanabakiriye kuri Ecopass TV mumeze neza tumeze neza kabisa turakomeye turashima Imana kabisa ego ndabasabe mwidondora ariko dukurikirana ya ku mazina yanje nitwa Kiza Pascal ndo mupapa ndashaje so wewe umupapa ameguri mutanagira ntura umupapa reka twenda hanaho mwitwa banje okay nitwa Irakoze Saint ya ku mazina nawe n'abavyeyi ku mazina y'uwizi naho ni Queen Sisia wow tusabe namwe mwidondora yaga ino televiziyo bayita Ecobank so nari numvise aka Ecobank naniza tuno munsi bashina amafaranga baduhe rero Ecobass wow Eko hamwe na bus n'umuduga no kuvuga Eko w'umuduga rero turabaramukije yambu meze neza nitwa Samuel Harerimana benshi bazi kwa Mr Pompompo umwami w'abapompora mu Burundi murakoze ciao okay ndibaza ko meze neza tubasaze muri tournage mwashaka kuducira ku mayange genre nyene ibintu mwarimwo mutubwira nyene naho tugiye kurindirira bishasha so ino ni televiziyo bita ino ni timu bita Rukundo TV so no kuvuga ngo ni filme sheshe zo turategura izosohoka mu kwa mbere ego izo bari filme idasanzwe cyane ego ya aba bose nabo muri Rukundo TV mbe okay mbega muri comedy ibintu bimeze gute bihagaze gute ikintu mubona gishasha muri ko muratuzanira muri ino misi niki Sisi turashobora kutubwira kuri kushingira kuri comedy tubonekamwo abakomedienne n'abakomedie cyane ubikina byose ndibaza uri ni cinema ni comedy byose biracanze ariko okay muno moya tuko dukora filme yani filme nziza y'amateka n'urusasu mu gwitege kuri Rukundo TV mu kwa mbere muri chance muri kuri nari nabonye mugeze kuri saison ijya umwobo w'urukundo nagira niyo muri komatega n'ubundi oya umwobo w'urukundo bakora postinga ahubwo yino mu guhera dufite ibindi bikorwa bizo kurikira umwobo w'urukundo okay iyi December yose ari bikorwa bishasha nabyo ariko iyi filme tuko turakora
tuzoyikora mu kwa mbere, tuzopostinga mu kwa mbere. Ya tugende gato kuri Ciza nawe mbe Ciza muri komedi ni kihe kintu yoba yarahungukiye cyane Ciza n'umuntu ki genre mu buzima busanzwe? Ibyo bibazo byawe nanira kwishura wa mbwira kwanza kimwe muri komedi wahungukiye iki? Muri komedi ibyo nahungukiye nabyo nibuka kweri nta Ciza na kimwe wabonye cyangwa wabonye byiza gusa nta muri komedi cye birananiye kuvuga kubera urazi impamvu binaniye kuvuga ni ukubera komedi yani niko kazi kanje so cya mbere na mbere cyoco irangaburira urumva karoti karafadika ya amafaranga nukuri uko biri kose ndashima Imana gusa ntawe ukwiza mwiza urabizi iyo urose imoto iyo urose kinga ucushaka imoto iyo urose imoto ucushaka umuduga umva ndacyashaka ibindi gusa ndashima ko ntambwe ngetseko ya muzi usanzwe ukora ibiki ibindi jewe ndafyatuza ibintu by'amatafari kandi umurimo yego. Okay, Sisi nawe utubwire ikintu wowe warungutse muri komedi cyangwa sinema basi genre cyane n'ikintu wowe waratakaje basi kuba warakinye sinema ukinjira intambamyi wahuye nazo ni nk'izi? Okay, intambamyi nahuye nazo muri filime n'abantu guponda ariko muri je hajyana bapondera niho ncangirira ingufu so baraponze kera ariko n'abamponda kera ubu n'abafanzi banje turakundana bambonye wow Sisi ukina neza kera baraponda ariko ubunye turi aba friend turabajama so navuga ko iyo ntambamyi rero nahuye nayo ariko ubu ntamfise intambamyi benshi navuga ko noba narahuye nayo maze gukina so hari ibintu nkunda gukina nyene nkaze kuko usanga abantu Sisi ariganza Sisi biki gasheshe ibintu nk'ivyo ariko nabo ubunye benshi baramaze kunahura kwibari hole nabo uzumva yo turagufana yo Sisi ukina neza turakunda ingene ukina ukaze ibintu zikubereye ubunye biramaze kubabamwo yuko Sisi byose bisanzwe baramfana muri byose ubunye sinkibona commentaire zintuka cyane ya kera bisigura ko baramaze kunahura hama inyungu nayo so filime novuga ko ni ikintu kiri mu bintu bintunze ndashobora kubura ikintu mu buzima busanzwe ariko kubona ndi muri filime ugasanga kiriya kintu ubwo nakibuze ndakironkeye muri filime uretse ko nta muntu yama yikwijije urashobora kuba ubuze ikintu mu buryo bwawe ugasanga urabura amahera mivanye n'ukuntu nkina filime ugasanga ari umuntu nkina akanezerwa akavuga ati akirifana cya kintu kiba kivuye mu nzira kubera iki ujya muntu ambonye muri filime ariko ari mu buzima busanzwe nta muntu yari kumbona nawe twari guhurira ariko kubera ndi muri filime ugasanga benshi bariko baranyitako donc ndavuga ko ubuzi uri kuraja kubera ufise iyo uri kuraja ufise yereko wabigiyemo kuko wari ufise ahantu uri kuragera urashaka kugera eske woba warahageze nyine? Okay, novuga yuko gukina filime muri jewe nabikinye mvuga ati ndashaka guhanura abantu ndashaka abantu bazohindura ubuzima bivanye na message ndiko ndatanga ino munsi urashobora kuba umugore nubwo buri umwana cyangwa uri umukobwa nubwo uri umungu usinzi ndashobora kwactinga scene ndi mu buzima bubi mu nyuma bikaragira ndose ubuzima bwiza so bitanga message yuko hari anye wowe nimba ubwo buzima bubayemwo nabi ejo birashika nawe ukamererwa neza kubera iki ibintu ndiko ndakora uravyumva cyangwa ugasanga ndiko ndakina ibintu ndiko ndakina ugasanga ni ibintu bitanga kwihangana mu muntu uri ariko arabiraba acavuga kumbe bimeze ukuntu ugasanga bimuhaye kwihangana uravyumva so nabikinyere kugira ntanga impanuro agiye usanga n'umuntu ari mu ngeso mbi uravyumva je message ndiko ndatanga ngahanye biranyegisha yuko iyi message ndiko ndatanga imbere yanje ari habi uriya muntu nimba ari vyarimwo aca bivamwo biramutera ubwo bakabivamwo tukuri turakinagira duhanurane twigisha abantu abari mu ngeso mbi bazivemwo abakunda ibindi sinzi babivemwo bakurikira bagende mu nzira itumbereye neza kugira batagwa mu kinogo hariya Sisi gato ngarutse nyene
bijanye na comment nyene z'abantu hariho filime wigeze kwactinga baravuga ko uratwara inda baravuga ko n'umukunzi wawe mwahibanye eske bari best change ivyo vyari bimeze gute natwaye inda twahebanye nande umuntu mwari kumwe nyene mu buzima busanzwe vya vrai nyene vya vrai yeah abantu babona ko ufise bavuga ko batwaye inda hari abantu batabitahura genre nyene bavuga ngo umwana ahebanye iki sinzi rero umuco wa sarubatse sisi n'umumama abona n'umugabo sinigeze kuba noshwana n'umugabo wanje canke ngo dutane oya nimba vyaravuzwe ariko ntivyarivyo yari filme donc oya hari ubuzima busanzwe umuntu ashobora kuba arimwe abantu bakajajinga ukundi kuntu no muri filme ndabikora ariko filme ni filme n'ubuzima busanzwe n'ubuzima ok merci beaucoup Sami tugaruke gatoya mbe woba uri CEO wa Rukundo TV iyi team yose bari yawe so nukuvuga ngo je ntabwo ndi CEO wayo mugabo ngaho mu Burundi nije ndayihagararikiye nije ndayivuga nije ndayihagarariye ndayihagarariye okay nije ndayihagarariye suko rero ndiko ndavyivuga mu kirori cyiza wewe umva ariko okay reka bati tuvuge mu kinofunofu ndi mu ambassade wayo nga mu Burundi nukuvuga nije ndayiraba mugabo turafite umusiyo wacu aba muri Etats-Unis bamwita Augustin Munezero mugabo nga mu Burundi ivyereke ibindi byose nije ndayihagarika ni jewe ndi mu ambassade wayo ego ambassadeur ya nije ndayiserukiye nga mu Burundi mugabo hanze ari uwundi muntu ayiserukiye mbe Sami team nyene uhagarariye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi hari ibindi bikorwa baba bakora apart ya bino ushobora kuba ufise na company murimwo genre mukamufise na entreprise nyene ukuntu sinzi muba mukorera muri comedy gusa so no kuvuga ngo Rukundo TV burya ni maison nini cyane kuko hari ibikorwa byinshi tumaze gukora nko mu ntara ya ariya ni hehe ariya ariya ruguru ni hehe sinzi nkabora ndiko ndabazuriya Rumonge apa mu Rumonge Nyanza ariho poskwari Nyanza okay voilà Nyanza rake turafite Makamba ni Makamba okay Makamba turafise yo hoteli bita Rukundo Hotel turafise yo hoteli so bientôt hari n'amashuri ko turubaka ya privé atarahera so nukuvuga Rukundo TV ntabwo ari ibintu gusa turafite ama project menshi cyane kandi bientôt hari undi mugambi tugomba dukore haro n'amabisi yunguruza abantu uzorabe hari amabisi dufite yunguruza abantu ya Rukundo TV okay nukuvuga so mu misiri imbere n'ibindi bikorwa bigiye kwaguka kuko Rukundo TV icambe na mbere ni team irimwe abantu benshi cyane tura abantu bagera ku 200 urumva umaze kugira equipe y'abantu shika ku 200 bahemba so ni gikorwa gikomeye cyane dukora kuko murabizi neza yuko ubu bientôt barabivuza ati nta buzi tuzoronka twese muri leta ilifo ko twe twicrée ubuzi rero muri Rukundo TV ni entreprise mu entreprise agize igihugu cyacu cy'u Burundi ndumva ko ari team yagute cyane kuri wewe ubiravye team Rukundo TV ibintu bigenda neza ibikorwa bigenda neza nta kibazo na kimwe gihari so nukuvuga Rukundo TV nizere yuko kuvaho itanguriye nta munsi nimwe murigera mumva ku marezo socio ngo habaye umuntu avuye muri Rukundo TV ko batamuhemba ikino tumeze neza uko twatanguranye abantu baratuzi turacyari kwakunda nyene barazi umutima wa Rukundo TV barazi amashiga hari amashiga agize Rukundo TV barayazi turacyari kwakunda nyene ego uravyo cyiza twaratanguranye sisi badonata bashugwe bande turacyari kwakunda nyene tugaruke gato kuri cyiza nyene mu bikorwa byanyu niki kintu muriko murakora kugire bibandanye gutera imbere kuruta uko tubibona ubu so muri Rukundo TV ivyo turiko turakora kugira ngo dutere intambwe gusumba
ya icyo ndizera neza yuko wari kubaza manager kuko jewe kanone by'akazi kanje no gukina no kumenyekanisha televiziyo nkorako so ibisigaye nabyo byo kuvuga ngo amafilime n'ibindi biraburiye nta n'akantu k'akajedo uri kuragira basi mu rukino rwawe ivyo byonyine barabizi yuko iyo ampangiye se n'ibisigaye nje ndabyironderera urumva na bundi ubuhinga turavye 2020 yuko mwakoze neza 2020 naho tubitege gute ku rundi rugezo rumeze gute tubaze manager ya Sare Rukundo TV twakoze amasezo menshi dukora amafilme ahera menshi 2020 rero dufite project ikomeye cyane ni kuvuga 2020 icambere na mbere bagiye kubona hinduka ku ma image bama badusaba yuko ama image yacu uko twoyahindura twayarenovera akaba ama image meza ivyo twarabikoze 2022 mugiye kubona ama image meza n'amason meza hari kindi kintu abafanzi bacu badusabye ikintu kitoroshe cyane kuvyerekeye ama location ndibaza murabona ko mwaje n'ahantu heza murabona ko hasa neza n'indani ni heza nukuvuga ibintu byose two turameliora okay hamikindi naco 2021 na 2020 twakoreye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi tugira korabo n'abantu bo mu Burundi twagombye kwanza twandikishe kwanza izina kwanza mu Burundi but 2020 no kujabuka imipaka tutavuka boda no kuvuga mu majambo 2020 ni umwaka tugomba twagure imbibe tugende guteza imbere igihugu cyacu cy'u Burundi bice mu filime tuzogira amakorabo n'abanyarwanda n'abatanzania nibo bantu tumaze kuvugana nabo 2020 tugiye gukorana nabo ya sisi ndagusaba ubwira ikintu ubwiye bagenzi bawe abakomedie abakina filme nyene muri rusange icyo nababwiye ari impanuro baterera ari intego batera ubakebura mu Burundi turakeburana so kugeza isaha hari abariko barakora ubuntu umenga ni imifino hariho abariko barakora umenga ntacyo ariko arakora umenga ni gutakaza umwanya so nimucike intege nimukore nyine mushiremo umwete mubikomeremo filme ni igikorwa cyiza cyane so nubwo benshi bajajinga hajya nyine bajajingira namwe mushiremo ingufu mukore ntagira abantu babaca intege ino munsi nimba atawurashika kubera filme ejo ushobora gushika ku yindi ntambwe so ushobora gukina wibaza ko ari ibintu bisanzwe nyine uko urakina ukaza ugacura n'umuntu bijyanye n'uri kurakora vyamuteye intege wakinye dufate ibintu bimuhanura ibintu bimushimisha ukazibona tora miliyoni 2 kuba karoti barakegera uravyumva okay kanati nitwidoga ni bisanzwe ariko nta muntu ijana ntijya nka murindi nubwo ufise urashobora kuronka amahera ntuvuga ngo ndahejeje kuronka kandi uguma ushaka ibindi biproje ukenera gukora bishaka n'ayandi mahera umva rero uronse amahera ntuvuga ngo ndahejeje uguma urondera nyine uguma ushaka rero abantu muri ko murakina mu rumengana imifino mubishiremo ingufu mushiremo umwete mubikunde nagira abaca intege uguca intege umureke ejo azokurondera wabaye undi muntu so comment ziba tactile banyene bijyanye babona nyene biriko birabaca intege mu makomantere canke abantu babatuka umva muciye mukomera nyene mubereke yuko hajya nyene bariko barabigaye ivyanyu ariho namwe muhagaze mubikomeremo nyene mushiremo ingufu ujya nyene aguca intege niwe ejo benovuga gute azoguha ingufu nazo kubwira ati kora niwe azogusapotinga my friend nagiye umuntu aguca intege we kora nyene akazi nkugakunze ukore nyene uvuga ati jewe mpagaze ngahanye sindahava ariko ucize intege nyene. Merci beaucoup Sisi. Sami ndakubaze gato hariho Rukundo TV mwami tubona amasanamu kuri Rukundo TV ubundi mwanya tukayabona kuri Mr Sami official. Est-ce que différence iri entre izi zibiri cyane? So nukuvuga ngo mu yandi majambo Rukundo TV ni televiziyo iduhuza twese mugabo
ni ikintu cya mbere ndamukundira na bosi wacu waruguruse mu mutwe. Hari abandi ba bosi batifuza ko utera imbere, batifuza kugura umuduga, batifuza nawe ko utera imbere. So nukuvuga we rero niyo mpamvu atandukanye n'abandi. We yacaduhereza urusha ati nimba ushobora gukora iby'iwawe ugakora na Rukundo TV, you are free, uri the games. Niyo mpamvu ajya kuri Mr Sami official ni ibintu by'iwanje jewe jenye n'ubwanje. Ndabikora ku bwanje. Niyo mpamvu hajya kuri Mr Sami ijya ni televiziyo y'uwanje. None umunsi nubwo nofa umwana wanje yoza agafata ijya Mr Sami official akabandanya. Mugabo Rukundo TV nayo ntabwo ari iwanje, ijya ahubwo ijya ni nka famille, ujya n'umuryango ego. So hari ikintu ngoma kuvuga gusa burya ari abafana bamwamwe mu byukuri. Je sinzi ko ari abafana cyangwa yuko hari abantu usanga baba batumye. For example hari abantu bashobora kubona tuko turakora neza, namubwiye ngabazobona bizoshika cyangwa n'ubu muko murakora neza, ko usanga umuntu kanaka arashatse kugira guca intege, aci atuma abafanzi dufate abagenzi biwe bakandika mu commentaire. Nibuka nari twari direct tuko turakora ikiganiro, yari je na Ciza. Rero ico kiganiro bivanye n'ukuntu turabura son, tumaze kubura son mu ujwi nyene turakubera byari byatunaniye bijya byo kugira ngo live kuri YouTube basa abantu kuko bakora tubaza ibibazo turabishura. Haca haboneka umuntu umwe yagize commentaire yarambabaje, mugabo Imana ishimwe naramubabariye. Yavuze ngo izo mbwa zibiri ziri ngaho urumva ukonye nati mbwa zibiri. So naciza ngo izo mbwa zibiri ziri ngaho muri commentaire ngo imbwa zibiri. Umudada umwe cyamwishura ati none wowe kubera ko kurita abantu imbwa, abantu tagaburiye, abantu tagize, aca musubiza kandi ngo iyi ni mikoma, aca shira ko nyene n'utubwa tubiri. Urabona bya tubwa tubiri aradushira ko tubwa tubiri ngo huhu. Rero abandi bacamubwira ati si byiza, urabatusa abo bantu, urazi ingene badute barako barateza imbere igihugu, urazi ingene barakora neza. Memke wewe nimba ivyo twe tudakora bitagushimisha, ubwo n'uburenganzira bwawe bwo kwa nk'ivyo twe dukora. Mugabo kucu twita yuko turi imbwa, acarongera ko kandi amaze kubona commentaire abantu benshi bakora musagiza, acarongera ko ngo washa bamwe acamubwira ati mbere ntuzobagirire nabi abantu bacu turabakunda, ngo rindira ngo abana bahaye umwaka umwe ngo nzoba naberetse ngo voilà ngo zowapfuye. So yo commentaire yarambabaje gato, ndavuga no so uyu muntu ntawe nzi, ntaco dufa, nta pompopo dufa, nta mujyango dufa, nta karimbi dufa, nta kintu kimwe dufa. Kuca wandika muri commentaire umuntu ngo ni imbwa, ngo kandi imbwa y'umurizo ngo umukoma kana go cyusanga wari ko arabikomanta ngabisanga nawe n'umuhungu cyangwa n'umugabo. Voilà Ndavyibaza cyane n'umugabo. Wewe uri umugabo, Sami ashobora kuba umugabo cyangwa umusore, na Ciza n'umugabo cyangwa n'umusore. Eske mutandukaniye kuki nimba ari imbwa ça veut dire que nawe uriyo vraiment je ndaraba vraiment turabasa. Gato kintu nababwira nuko iyo turi muri bino bintu cyane bino bya entertainment, uri kuri kamera hari abantu bakujaruza hari n'abantu bataba bakeneye gutera imbere, hari n'abantu b'umutima musinzi ngene bivuga naho bigira neza bakabikubwira ngo wabigize nabi. Rero ufise uri kuraja uraba imbere comment urasoma ukarenga my friend, bijye nivyo gutera intege soma ukarenga mbe Ciza nyene Sami afise intuze ya channel yiwe, nawe woba uyifise? Sorry kwanza kubira iki ukunda Sami kuba CEO deje na maji kina chambira sorry kandi yanambaza uyu kandi niyo tumaze kina chambira ngo baza manager cani bazati ibintu byinshi bize why nani izina ryo ntagiye Mr Sami official uyizi ya Ciza utayizi cyangwa iyo wanje utayizi byashika nkana shotse bari Sisi ko nawe muzifise byo gusa niba muzifise FaceTime ni gute ya Sami uyizi ya Ciza utayizi. Sami nimba waramucekinze ukamurondera sivyo ubonye kubera byabira kweka Ciza utarondera yo katayo ko yoba ifise nuko atayifise cyarashitse reka ihangane jewe uyu mukobwa nijyambende tunabona mukuru najye mukama wanje ndo yabe binduru gusa nawe urayifise sinzo Umbise sibyo gusa n'ibindi urabivuga kuri Kimana agenda guhanura ikintu niko ndabivuga ngo sisi uzurambara nkuko kwa sisi vraiment kuko byari ahantu nguma ndaba mukuru Jesse Sami tekereza abantu je nguma ndaba nagumye ndaraba ariko arabanganya no
ibyo bazobikata none kameramani azobikata ibyo bintu ntibyoja muri oya yavuze ukuri ko yabonye ibyo yabonye kandi yavuze ibyo yabonye kandi ni kudutitariza abahungu ndabasabye mumbabarire abajournaliste atashe kudutitariza abahungu bambara utuntu turi sexy nawe watubonye ega wowe wategetswe kwambara nk'umumama my friend yanditse uracyari ku isoko niyo mpamvu uratereka ngo ari ku isoko gusa sindaje kwidandaza ngaho ariko ari ibintu nashobora kwambara sishobora gusoresha nk'ibaze ibyo rino rero bisigura ko rero ibyo ntabwo byambara mama baza kwikwiza kwanza turi mu Burundi nka vraiment na president mu avuga ati uyu mwana ni umurundi kazi n'amaguru ntabone witwa nde madame ni Kelly bakobwa aba journaliste beza kera afise agataye keza mukore kwimana oya mukunda vya mama leke ndabizi mukunda vya ibune nyene vya biye tayi ya samini udutaye twa spaghetti udutaye tudu spaghetti mana we atanguye guterera imitoma muri basohoka baba we birakomeye ndasaba mutange message basibugire kintu mabwiye abantu ariko badukurikira oya mugani twari bwahetse watubajije amasheni ariko mwase kubinyisha mwambwiye yuko muzifise ntazimedesha mwapfushe basizi babwiye tubwiye wanditse cyiza comedy hariko indirimbo bitwa ndarahiye hariko indirimbo bitwa hari impamvu hariko n'amakomedi yego ndumuririmbyi ahandi ushaka kubura himbarwa mu by'impwemu naho mu by'Imana yani ugiye ukandika Biraje TV nahone urasanga merci beaucoup sisi nawe okay abakunzi ba Queen Sisi okay musimbire kuri Queen Sisi official mwamikazi ndabona umenga musa nahibagiye muvyukirize my friend muvyukirize gira nanje munteze imbere musibagiye shikirayo shikangira thank you ndabibemereye shikira ku macano yanyu sindaheza shije mutibagiye kuri Stone and Sisi yagumaza bishasha mudukwere subscribe share na commentaire mutibagiye ya televiziyo nini cyane isumba yandi ma televiziyo ya televiziyo mujyango bita Rukundo TV Burundi so turazi yuko ari abantu bakunda Rukundo TV mutari muzi no televiziyo uyo mutima mudukunda twebwe uyo mutima mudukunda naba muwagire subscribe umukobwa wacu aronka ibisusu igizo ziba juzi nshiyoro mu gisusu mwabuze kwatuga vraiment tukaba birahindutse nabwiye mama bisigura ngo nawe wari wakuze yari yarovye nawe kandi Sami umukobwa ko musa nibiki iyo turazi yandi Burundi nawe bari kazi kandi canke papa yo baravyaye ariko avuga mukunda ngo mama leki bisigura ibintu vyibusha akunda agatahe kavuga kibisusu bashaka kubinteshaje nyene nkabanda bitwara ibi kibisusu uyu mukobwa afite 30 aho usanga afite 30 nimubone buto mwaracari gato akabineza ndayirenza wewe cyo mana we ingorane z'ubukobwa nk'ubugendanye nabo ukabutera inda ubukobwa buto ikibazo cyabwo buteye inda mama wabo acavuga ati umwana wanje afite 13 kandi ari gikecuru cyangwa cyandika espace visa ntijayo nigeze kubibona gucandika espace kubera ndi muto muto ikitajayo ndayimbaye cyandika espace visa kubera nafise ego kwero urazomwitenga kiza kivyaza ngumbura ubushuri kandi yakurikira amahari akurikira amahari nawe nyene yarayavyaye nta kushasha uyo yaciza muri komedi tubona nyene avuga kandi kajwi nyene kameze ko bashobora kudusubiriramwo mu mwanya mutoya kubera gutigeze uvuga kajya kajwi nyene ndega baragashaka wewe ndaziye mujya mwanya nyene mba ndi mu kazi so oya rero nubusipoza ko uri mu kazi nena si mu kazi gari mu kazi ne turi none ushaka mvuga ikariko ndirimbira ndakuririmbira aka nubabare notse ngira ndamuririmbire uri umwana mwiza ibyo umurera birandenga urasogoma nga wambaye ikanga mu guhisa ibanga bikandenga mfise ubwiza n'ubutoyerutse abandi
Baby you lose my mind. Yeah. Uzongura umutima sister utalitoa roho. Chiza merci beaucoup utabivuga. Merci beaucoup. Wazakana ngume mbogo kunyene. Je iryohera barereka. Kandi nawe usanga waryohewe. Yo mana we. Abu rero menga urakamarayika. Burya rero nari natinye kubivuga. Uri kurandaba menga uri Bikira Mariya. Nkatalibuka umunene mbyaririmbye. Ngo usana Bikira Mariya ntubabare. Ngo bizisu nka Mariya. Yo mana we. neza cyane Uteye neza nka Mariya. Sisi ndakwibariza gatoya Sisi. Ko nabaza Sami cyane nkabona ugumaye nirihe huriro riri hagati ya mwe na Sami kukuntu wamenyanye nuramfuhiye ni kubera iki urashobora kumbarira reba masheri Sami sinumfuhira kuko no ari umugabo wanje ufuhiye sawa umviriza nofuhira umugabo wiwanje apana Sami naco tuma ndamufuhira kare wewe wibaza ko ndagutwaye umuntu nyene bigo oya nukuri ugene ubwo mutwara ukanambwira ati umviriza ukanambwira ati mere we oga nimba wavutse tubimenye sha ciza nukuri no bakunzi ba Ecobus TV benshi baramuzi Stone ngahonye nofuhira Stone sinofuhira Sami nyene nawe biduwe ko sanda vuga ati none karabaye ndagikomye oya sinabiduze ko masheri nabize kubera umenga uzicana ivya Sami natwe dufise vy'iwacu birashuka usanga vyaje mu oya reka abo wivuge neza nagira nyene wamfuye ariko urumva rero wabonye Sami uturalegera mama yangu we erega nagumye ndaba nkabona amacariregeya ndavuga uyu mukobwa harimwo akantu ibaze mutaregeye kuri wewe jewe yonora yomena amaso reka turangize gato turabashimiye cyane kwanza ku mwanya mwaduhaye mwakoze gose mwigoye mwari mu bikorwa byanyu nyene bya misi yose ariko mwaduhaye akakaya si gato reka dushimire namwe mwese mwadukurikiranye genda kuri Rukundo TV mukore subscribe like share babibabwiye bavugiye rimwe nibaza ko mwavyumvise mutibagira kuri Ecobus TV ndabakunda cyane kuri micro mwari kumwe na Kerikeke nibawe bandi kamera ari Ibra Burundi mu cameraman abikora neza cyane murabizi abatumire banje bari Chiza kabisa Pascal na Cynthia rakoze Nita Sami official merci beaucoup